Uno munsi mu kiganiro cacu Mvura Muganga twatembereye ibitaro Polyclinique Roi David biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twashatse kumenya byinshi ku bijanye n'ingwara y'umutima. Abatari bake muhora mwumva bavuga bati naka aragwaye umutima, naka arafise ingwara y'umutima. Kugira ngo rero dushobore kumenya ibitari bike ku bijanye n'ingwara y'umutima, twaje mu bitaro Polyclinique Roi David biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara ryitiriwe Peuple Murundi, kugira ngo tubonane n'umuganga yanonosoye ibyo kuvura ingwara z'umutima, atubwire neza na neza mbega ingwara z'umutima ziri ubwoko bungahe, mbega iyo havuzwe ko umuntu agwaye umutima abagwaye iki. Ivyo vyose rero turaza kubironkera umuco muri kino kiganiro Mvura Muganga, mushikirizwa na Remo Prosper niyo nkuru kumbonesha kure yanyu Look Media. Ego je tugana nitwa Dr. Joris Nzisabira, kandi umuganga avura ingwara z'umutima n'imitsi itwara amaraso ku bana no ku bakuze. Nkaba nkorera ku bitaro byitwa Polyclinique Roi David biri imbere ya meri ya Bujumbura. Ego murakoze. Dr. Umutima ni kimwe mu bihimba vy'umubiri bigwara cyo kimwe n'ibindi bihimba. Mugabo naho jewe ntabizi cyane, numvise umengo ingwara z'umutima ni nyinshi. Mugabo ndakunze kumva havugwa ikintu bita ngo insuffisance cardiaque, ni kuvuga ko umutima kumbuta ufise ubushobozi. Murabidusigurira iyo bavuze ko umutima ugwaye umuntu yo kumva iki? Ego ni kibazo ciza cyane. Iyo bavuze ko umutima ugwaye no kuvuga ko umutima by'ukuri ugwaye, bavuze ngo ingwara y'umutima. Abarundi barakunda kuvuga ngo nakagwaye umutima. Mugabo gusa yavuze iyo abantu bavuze ngo umuntu agwaye umutima baba bagomba kuvuga ibintu byinshi cyane, kuko n'urwaye ivumuka ry'umubiri w'amaraso abarundi bakunda kuvuga ngo agwaye umutima nubwo atari vyo. Iyo agwaye ingwara zose zimuza guhema bavuga ngo agwaye umutima. Ariko tugarutse rero kuri ingwara nyezina ivuga ngo mu Gifaransa insuffisance cardiaque, no kuvuga umutima wananiwe. Umutima wananiwe ibituma ni byinshi. Umutima mu bisanzwe akazi nyamukuru ufise ni moteri ituma amaraso azunguruka mu mubiri wacu. Ni moteri itangura gukora kare cyane umwana ataranavuka, kandi murabizi niyo igihimba ngira gisigura ko umuntu ahejeje ubuzima bwo kwisi igihe umutima uhagaze. Rero ico gikorwa nyamukuru cyo gutuma amaraso azunguruka mu mubiri wacu irasuguma hama ikakira yaje, kuko umutima usuguma amaraso kugira azunguruke mu mubiri, hama igaca yakira yaje gutanga oxygene n'ingaburo mu mubiri, igaca yakira igasubira ikayazungurutsa. Niko kazi kayo rero. Irashobora gushika rero umutima ntubugishoboye gusuguma amaraso ngo azunguruke uko byategerezwa. Nico bita insuffisance cardiaque. No kuvuga umutima ntubugishoboye gusuguma amaraso ngo irungike amaraso akwiye azunguruke mu mubiri. Ego nico novuga rero insuffisance cardiaque niyo ngwara y'umutima bita insuffisance cardiaque. Murakoze. Umutima urageza ahantu utagifise za nguvu zo gusunika amaraso ngo yakire n'ayandi, biba bitewe n'iki? Umutima wabaye iki? Ego ibintu byo gutuma umutima unanirwa ni byinshi cyane, ariko hariho bikuru na cyane bivanye n'imyaka umuntu agezemwo. Dufashe cyane nko mu bana, iyo ngwara sina nyinshi cyane insuffisance cardiaque. Muga mu bana kenshi biterwa n'ubucafu byo bita infection. Yaba infection bitewe n'amabacteri cyangwa bitewe cyane n'ubuvirisi, nk'ujya kwa grippe kugira umuntu agwara grippe yashaka gukora ku mutima, hama umutima ugaheza ukagwara hama ukananirwa gukora. Tugice cyane mu bantu bakuze rero, igituma kiza kenshi cyane n'udutsi natwo tuvomera umutima. Udutsi dutwara amaraso mu mutima tuziba. Iyo tuzivye rero no kuvuga igihimba caronka amaraso gihawe nako gatsi kazivye cya kifa nikiba gigikora. Iyo kidakora rero bivanye n'ico gihimba ngene kingana, umutima unananirwa ku rugero rutandukanye. Iyo hari hanini, iyo umutsi uzivye uvomera umutima ari munini, umuntu atemba nk'igiti akabapfuye. Nihajya uvuga ngo yagize crise cardiaque, umuntu yapfuye ataranagwaye, kuko umutsi warashobora kuziba rimwe na rimwe umuntu yayibaza ko ari muzima, yari karagenda atamusonga yarafise,
yariko arakina, muramubona umuntu yariko aragenda, yariko aragira siporo, umuntu agatemba rimwe nk'igiti akaba apfuye. Ivyo bishika kuko umutsi uba wazivye, hama ugasanga igipande c'umutima cavomerwa n'ako gatsi ni kinini, igipande gisigaye kiri kizima ntigishobore gukora cya gikorwa cyangwa n'umutima wose, umuntu agatemba agapfa. Rero bivanye n'ingene igihimba cafashwe c'umutima kingana, niho kija kungana rero n'ingene umutima unanirwa. Kashobora agahemba gatoya, umuntu akumva umusonga, umuntu akagira gute, mugo umutima ukigwanira ukaguma ukora. Cyangwa ugasanga n'igihimba kegereranye, umutima ukazonanirwa. Ugasanga umuntu agize n'umusonga, yawirengagiza umusonga waheze, mugabo mu nyuma umuntu agatangasa kuvuga akugira ibimenyetso, neza ko tuza gushika ku bimenyetso by'umutima, ugasanga umutima rero ntugushoboye gukora. Igihimba cagese c'umutima kirigwanira, mugabo ntigikwiza inguvu kugira ngo zurike amaraso nk'uko vyari bisanzwe. Ico nico gituma nyamukuru, umugani w'ituma ni vyinshi, no kubakuze nk'ingwara z'ama infection y'aba grippe canke infection zindi, n'igituntu kirashaka kuja gukora ku mutima, na ma infection bacterienne ashaka gutuma umutima naho nyene batushama ntugire inguvu nyinshi zo gukora. Nuko bivuga nivyo bituma nyamukuru, bituma umutima unanirwa ntugukirika amaraso uko vyategerezwa. Ako gatsi naho kaziba gute? Kenshi kaziba nuko ibinure bigenda bikitsindagira mu ntimatima y'intuze y'uwo mutsi, hama bigashika bikitsindagira rwose bikazibira, canke avyitsindagiye akagira akantu kavunguka ko bica bigira ikinombo kakagenda mu maraso gashika karengane gaca kazibira, bigaca bitera nemeje kuvuga. Yego, uratubwiye ntahuye yuko iyo ngwara yuko umutima utagishoboye gukora neza yibonekeza kenshi ku bantu bakuze. Abantu bakuze no kuvuga abantu ariko barakura, mu ijambo rimwe bashaje. Tukaba tuzi ko ubusaza butavugwa. Muri ico gihe muraheza mukamuvura umuntu afise ingwara? Ntibishaka ku bashaje, bishaka ku bakuze. Tuzi abakuze tuza ku bashaje, kuko umuntu akuze niwe na cyane cyane aba yageze mu buzima bwo gukora. Umuntu amaze gukwiza imyaka 45 aba ari mu bantu bakuze, ingwara ishobora gukarira, nubwo uko imyaka yegera imbere, ariko amahirwe mabi kugira iyo ngwara nayo agenda agwirirana. Mugabo ingwa yashika no ku bantu bakiri mu buzima bwo gukora, nk'umuntu akiri imyaka 45, imyaka 50, nibo bagize ubuzima bw'igihugu, nibo bakora, nibo barima kugira turonke ibyo dufungura, nibo bakora ubuzima bw'inguvu. Urumva nabo birashaka gushikirwa. Iyo ngwara barayivura bivanye n'icyayiteye, irakira canke bagapfufahaza, hanini bivana n'icyayiteye ko kikira canke idakira. Ego, ibihimba by'umubiri bitaboneka umuntu ariko ararabisha amaso, biri mu nda nk'umutima, biri sinzi ko ari mu nda, sinzi ko bahita, biri mu mubiri ndani bitaboneka, umuntu abibona gute? Ivyerekana ko umuntu agwaye umutima utagira ingufu zo gukora akazi kawe neza, ibimenyetso ni ibihe? Ibimenyetso byerekana ko umutima wananiwe, utagikora neza, icyo bita insuffisance cardiaque, birahari kandi biroroshe. Icambere coco urumva ko umuntu habura ingufu, na cyane cyane bikanka ko ahema neza. Nk'ubu uri kuragendagenda, niho bayiha no kuyiha urugero, cyo bita ku urugero classification, baravye urugezo ugerako aho duga dufate. Nk'ubu uri kuragendagenda ahantu hakitse ukagenda neza, mugabo batabwa kuduga gatumba, kumva ko mu gikiza byanse ko impemu nziza, canke baduga ama escalier ukaduga zingahe bigashika ahantu ugahagarara kuko byanse kuhema. Mu Gifaransa bacita dyspnée. Iyo rero dyspnée izanka ko irafise amastade guhera kuri 1 gushika kuri 5 bivanye n'urugezo ugezemo. Ugitangura abari dyspnée canke impemu zikugora kuhema, biza uko zibikorwa vy'inguvu wirukanze, hama bikaza ku bikorwa bisanzwe. Nk'ubu uri kuragendagenda ukora ibikorwa byo mu nzu bikanka kuhema, hama bigashika rero ku rugezo rwa nyuma naho uba wica atashoboye kurakora bikanka kuhema. Nico kimenyetso nyamukuru cyo bita dyspnée. Bikanka no kuryama, yari cyacane byakoze ku mutima w'iburyo w'ububamfu, cyo bita dyspnée orthopnée. Iyo umuntu aryamye bica byanka, bikanka kuhema kubera aryamye. Ico ni kimenyetso nyamukuru. Hari n'ibimenyetso nk'inkorora, umuntu arakorora yagwaye umutima kuko umutima uregereye n'amahaha, umuntu agakorora, umuntu akavyimba amaguru, umuntu akabura inguvu kubera umutima wavyimbye. Niyo ari utuntu dukeya kumva mu nda yiwe haruzuye, bakabira ivyuya. N'ivyo nuvuga nyamukuru tubafata ko ari ugunanirwa no guhema, ari bita dyspnée, iri ku rugero rutandukanye bivanye n'ingene iyo ngwara higeze. Hariho inkorora, hariho kuvyimba amaguru,
hariho kutaba umuntu agifungura neza kuko ariye dukeya aca yumva ahaze no kutagira ingufu. Ivyo nivyo bimenyetso nyamukuru novuga vyerekana ko umuntu umutima wiwe urwaye. Yego, hariho ingwara zimwe zimwe abaganga mutubwira muti wokora ibi uzoba uri kuririnda iyo ngwara, ntukora ibi uzotuma ingwara utayigwara. Mbega iyo ngwara yuko umutima uba utagishoboye gukora neza umuntu arashobora kuyirinda? Ego, yo yirinda, kuva kwirinda nivyo birashoboka kuko twavuze nko mu bantu bakuze igituma nyamukuru ico arico. Rero mu kuyirinda ni ukwirinda ivyo bituma. Abantu bakuze igituma nyamukuru tuvuga neza mu Faransa barazumva nico bita atherosclerose. Ni kuvuga ibinure bigenda bikayitsindagira mu mitsi bigafatangana bikagira ibinombo bikagira ico bita amaplaque. Hama amaplaque rero yagenda akazibira imitsi bigatera ko ya mitsi ziba bikazotera ya insuffisance cardiaque. Iyo kuyirinda nibiki hari bituma wirinda ivyo bintu ko bishika, ni ukwirinda kurya ibintu birimwo ibinure vyinshi, ni ukwirinda ibinure vyinshi mu mubiri. Ivyo navyo bigaruka kuvyo dufungura, bikagaruka n'ingene nye twifata. Ifu kugira imyimenyerezo myinshi kugira umubiri umunonotse, kugira ivyo binure bigabanuke mu mubiri. Ifu kwirinda kurya ibintu vyuzuyemwo ibinure vyinshi, tukirinda amacholesterol mu maso yacu. Akararo kuvyo dufungura kugira ngo natahure neza ibintu biba birimwo ibinure n'ibihega muganga. Ni vyinshi, ari abantu barya nk'ibi bintu usanga birimwo inyama zirimo ibinure vyinshi. Dufate nk'akararo, inyama zirimo ibinure vyinshi, umuntu akarya inyama nyinshi zirimo ibinure hama ntagire sport. Kuko inyama si bibi, mbwa kurya nyinshi ikintu cose kirengeje kica kiba kibi, hama kicizana ingaruka mbi. Ico ni kimwe. Hariho ibindi vy'umuntu aguma yicaye utagira imimenyerezo maze ko ari bibi, bituma niyo ivyo binure navyo bikeya bigenda vyitsindagira neza. Kugira ibiro vyinshi, kunywa itabi, kunywa itabi ni bibi, biratuma imitsi ikomantara hama ivyo bigashika cane. Kunywa itabi, kunywa inzoga z'umurengera, ego. Hama hari n'ibindi rero nk'ingwara nazo zifasha iyo ngwara kushika, nk'ingwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso iyo tension iduze cane. Aha cyose ko urwaye tension ifu bifata imiti neza kugira amere neza, canke ingwara za diabete ifu kuyivuza. Hari n'ibindi rero biri mu bintu bishobora gutuma biduza mu gatasho tubikora ko nk'imyaka nta myaka nta wihindura. Mugurumva hari ivyo dushobora kugira ico tubikozeko, ibinure turashobora ico tubikozeko mu gukontrola, mu kuraba neza ivyo dufungura, mu kugira imyimenyerezo, mu kwirinda ibiro vyinshi. Itabi umuntu ashaka kuriheba, inzoga umuntu ashaka kuziheba, atazihevye akanywa dukeya. Kurumva ko tubazi ico tubikorako. Ibindi vy'ama infection n'ibiki bishitse umuntu bakayivura neza. Hama ikindi no kubirinda, niyo bishitse naho nyene hari ikindi gikenewe cyane, birakenewe ko umuntu yivuza neza, kuko uko bivuza neza niko n'ingaruka z'iyo ngwara ziba nkeya kandi ugana amahirwe yuko ushobora gukira neza burundu. Ego, nizere yuko mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro Mvura Muganga, mwashoboye kuhamenyera ibitari bike kubijanye n'ingwara y'umutima, ibiyitera, ibimenyetso, ingene umuntu yoyirinda. Byinshi mwashoboye kubibona, mwashoboye kuvyumva. Mwumvise ingene muganga Joris Nzisabira asanzwe yanonosoye ivyo kuvura ingwara z'umutima yashoboye kutubwira vyose ibijanye n'iyo ngwara, guhera ikiyitera, guhera ibimenyetso, gushika mbere n'ico umuntu yokora kugira ngo yirinde iyo ngwara y'umutima. Tukaba mbere tumushimiye cyane muganga Joris Nzisabira. Aha rero niho tugarukirije ikiganiro cyacu uno munsi Mvura Muganga. Mwari kumwe na Remo Prosper Niyonkuru, naho gutaha murakoze.